Umuntu avuka akomeye canke afise ubumuga vyompi bishimirwa Imana, ariko gufasha abafise ubumuga bikunda ko bamuguka bizana imigisha. Yitwa Manirakiza Floris, yavutse atagira igihimba cyo gusohora umwanda mukuru. Akivuka Floris ntaca abaganga batakoze kugira ngo yoroherwe. Akiva mu nda ya nyina yavutse ahaca umwanda mukuru, igihimba cyo yacisha mu mwanda mukuru ataco afise. Abaganga bace babibona n'ingoga baca baramwopera mu rubavu aha mubona. Iyi nkovu ya mbere aha niho yacisha umwanda mukuru. Bari bamushije isonde aha mu rubavu kugira zarasohokeramo. Amara imyaka 2 n'inusu turi mu bitaro ariko asohokera aha mu rubavu. Akwije imyaka 2 n'inusu bace bamwopera aha mu nda aha mubona kugira ngo batobore inzira, bamuha inzira hagiye hategezwa guca umwanda mukuru, bahatobore bamuha inzira. Hanyuma bahejeje kuhatobora baciye bugara aha mu rubavu, baca barugara kugira ngo ashobore gusohoka neza. Kandi umwana yaciye atangura gusohoka neza, yaciye agira ikibazo cyo kutumva ko agiraje kugira umwanda mukuru. Wewe bica biguma biza, wowe ashiduka asanga yahejeje vyakorotse. Ageze ngaha muri no myaka tuguma tumwambisa amapampers. Amagogwa ntasiga yandi. Umuvyeyi wa Floris, nyina wiwe ari nawe yarasanzwe amugwaje, aca yitaba Imana. Floris afise imyaka 2 n'igice, ahitanywe n'ibivyimba vyamereye mu bwonko. Floris abasigaranye ubumuga n'ubupfuvyi. Manirakiza Floris afise se umurimyi, niwe yiruka kugira ngo arabe yuko uyo mwana yokura nk'abandi. Aha amatungo y'umuryango aragurishwa kugira ngo barabe ko Floris yokura neza, kuko nubwo ari mu ishure ntakurikira neza. Abaganga baraduha inkaratasi zose zikenewe kugira ngo tushobore kuja mu mahanga, baranasigura n'ingwara agwaye. Byose ubu birakwiye. Tumaze gukoresha ibintu byinshi kugira shike ngaha, murabona ko ari igikorwa cyabaye kinini gose. Byarageze igihe mbere no kugurisha itongo, ndagurisha itongo kugira ngo ndabe ko umwana yokura. Mu ishuri aguma asohoka hanze kugira ngo arabe ko yoja muri toilette, arabe ko byohurirana. Ugasanga agiye muri toilette amazeyo nk'isaha yose yicayeyo, kugutinya abandi bana ko uhava bamutwenga ko aguma yiyononako. Urumva biramutera isoni ko birashika n'abari yambaye pampers bikanuka, abana bakaca bamutwenga. Inyuma y'ukwita ku rutare akaronka impapuro zijya nino ngo bikunde ko uyo mwana yovugwa, uburyo bwo gushikana ico kibondo iyo cyo vurirwa abibona nk'intambamyi. Umuganga rero yaratevye aratubwira ko ico kibazo mu Burundi badashobora kumuvura, aca turungira tumujane hanze. Rero twararonse abaganga mu gihugu cy'Ububirigi, ariko bisaba uburyo bwinshi, bisaba amafaranga arenga 1,33 z'amarundi n'amafaranga menshi gose. Ubu ico nsaba n'ubufasha no gusaba abene gihugu bakaduterera, umwe wese mu cubahiro ciwe, muri bike canke byinshi Imana yamuhaye akaduterera. Twarashoboye no kuguruza ka numero de compte muri bankobu kugira ngo ufise ico aterera acisheko. Ni compte numero 10 55 12 201 01-36. Yego mashobora no kuduhamagara ku nimero telefone ngendanwa 68 619 621 canke 79 313 513. Ndateye akamo n'umuvyeyi wacu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ko dufasha akaduterera kugira ngo iki kibondo gishobora kuja kuvuza, kuko ubu n'umwana w'igihugu ni Burundi bwejo. N'umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, n'umutambukanyi wa nyakwigendera mama buntu, nawe turazi ko ari umuvyeyi akunda gufasha. Manirakiza Floris, umwana wa Manirakiza Egide, asanzwe aba ku mutumba wa Gahwaza ya mbere, komine Mpanda ni mu ntara ya Bubanza.